Haleluya. Yesu nashimwe bene data aho muri hose ndabaramukije ubuntu bwa Kristo Yesu buri muri mwebwe bugwiriye. Muri kumwe na François Habonayo suye gushimira Imana data kuko bihimbaye kongera kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Mutabazi mwiza Yesu ndagukengurukiye kuko uri Imana ugira neza bugaca bukongera bukira. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza turonse kugira ngo tuganire na bene data ku ijambo ryawe. Mwami Yesu ndakwinginze kugira ngo uze uvugane natwe, uduhezagire, utugirire neza, utwigishe, udusobanurire ibyo ushaka ngo tubimenye. Ndagushimiye ko ubyumvise kandi udukora n'ibirenze dusabye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Uyu munsi ngomba kuganira namwe nshuti zanje ku byerekeye kuvugira Imana. Haleluya. Kuvugira Imana, kuvuga Imana. Kuvuga Imana ni privilege, n'ubuntu bukomeye cyane Imana iba yaduhaye. Iyo tubonye Imana twemereye kugura akanwa no kuvuga ibyayo, n'ubuntu Imana iba yatugiriye. Yesu nahabwa icubahiro. Mwese murazi iyo umuntu afise umukozi cyangwa umukoresha umubosi wiwe arishima ati naka niwe bosi wanje, jewe nkora kwa naka, nkora muri sosiyete iyi. Niyo rero turiko turavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo turanezerwa cyane kuko tuba tuzi ngo turiko turakorera Imana nishimwe. Dukengurukiye Imana kuko Imana ifise abakozi kandi abo yahamagaye irabashigikira ikabaha n'ico kuvuga. Yesu nashimwe. Uyu munsi ngomba gusangira namwe ku ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo c'Abaroma, Abaroma igice c'icumi. Turagenda hariya turabe ku murongo wa 5 duhereye hajya. Umutwe w'amajambo uvuga ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Mose yanditse ati ushishikara ukugororoka kuva ku byagezwe niko kuzomubeshaho, ariko ukugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya ngo ntiwibaze uti ninde azoduga ngo aje mu ijuru. Bisobanurwa ngo kumanukana Kristo. Cyangwa uti ninde azomanuka ikuzimu. Bisobanurwa ngo kudugana Kristo amukuye mu bapfuye. Ariko twavuze gute? Twavuze kuti ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera, iryo tubigisha. Imana ishimwe. Kuko nitwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Imana ishimwe. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Haleluya. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose. Haleluya. Niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Imana ishimwe. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. None bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe? Kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe? Nk'uko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza. Imana ishimwe. Reka tugarukire ngaho.
bakunzi, turumvise iri jambo ry'Imana. Uwandikiye Abaroma yarababwiye ni inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Ntukibeshe rero umutima wawe ngo have wiyumvira ngo jewe ngo hajya nsengera nihoho ngo abadasengera hajya iwanje ngo onye ngo ya reka tugaruke mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye kandi hariya ku murongo w'10 havuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka, ngo kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Hariho ibintu bibiri atubonamwo, tubona umutima kandi tubona n'akanwa. Umutima ni umuntu yizeresha, hanyuma umunwa nawe ni umuntu yaturisha. Kenshi Satani ingenda n'ubunyabinyoma afata ibyo umuntu afite mu mutima akabinyegeza, akamuha kwatura ibijyanye n'ibitari mu mutima wiwe. Akarorero, ugasanga umuntu mu mutima Imana ntayafise, ariko ku munwa agashobora kuvuga iby'Imana. Iyo ni Satani, ubwo n'uburyarya bubi, uwo ni Satani akora uko. Rero Imana yo iraraba ati mu mutima avuga kujya, kandi ku munwa ibyo yatura ni biri mu mutima. Imana ishimwe. Nabonye hari umuntu umwe nigeze kubona, niho nasobanukirwe ijambo ryo kwatura. Umuntu umwe nigeze kubona aravuga ngo guhereye uyu munsi ngo sinzosubira kwizera Imana, ngo sinzosubira gusenga, ngo sinzosubira guhera uyu munsi. Abyatuye menya birakomeye. Yabivuze wowe ukiyumvira ngo ariko aracokoza, kumbe nta gucokoza kuri mwe, yabivuze kandi yaravuze ibiri mu mutima wiwe. Hanyuma rero arongera aravuga ati ikindi gihe Imana yamugendeye yahuye na Yesu koko, aca yongera aragaruka aravuga ati by'ukuri Yesu namubonye, ubu ndizera. Kandi guhera abivuze gutyo nca nongera mbona yuko by'ukuri ibyo ariko aravuga ari mu mutima wiwe. Bene data, Yesu Kristo arasoma mu mutima, kandi umuntu atari mu buryarya mu by'ukuri avuga ibiri mu mutima wiwe, akavuga ati Imana ndayemera cyangwa ati ndayihakana. Niho nasobanukiwe ijambo ngo ikwatura. Bene data, ijambo ryitwa kwatura ni ijambo rinini cyane. Niba ukunda Yesu koko ntugatinye kumwatura uti ndakunda Yesu. Niba ukurikira Kristo, niba umufise mu mutima wawe n'akanwa kawe nikabivuge, n'abandi nibabyumve. Haleluya. Ibiri mu mutima bisohore ubivuge. Niba ufise Yesu umuvuge. Imana ishimwe. Kuko n'abandi batamufise baravuga bati Yesu si Imana, bakabivuga batekaye. Ni ukuvuga ngo baratura ikiri mu mitima yabo. Ariko tweho abamenye Kristo tumwature kujya tumufite mu mutima, ariko tumuvuga no ku minwa yacu. Imana nihabwe icubahiro. Aha rero ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kuko ibyanditswe bivuga umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Umutima ni umuntu yizeresha. Haleluya. Umutima ni umuntu yizeresha. Hajya umuntu arinda agenda gupfukama, biba byavuye mu mutima, akumva mu mutima arafashe decision, akavuga ati njyewe ibyaha ndabirambiwe, njyewe ngomba Yesu. Mu mutima akabyemera, agaca ahaguruka akagenda agapfukama, cyangwa agatelefona ati nsengera ngomba kuva mu byaha. Ni ukuvuga ngo
aba yabyumvise mu mutima. Umutima ni wo umuntu yizeresha. Haleluya. Inshuti yanje, ijambo ry'Imana ryaravuze kandi ngo rinda umutima wawe, ngo kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Haleluya. Turinde imitima yacu kuko ariho ubugingo bw'Imana buba. Yesu nashimwe. Hanyuma ku murongo w'12 turabona ngo nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, ngo kuko umwami ari umwami wa bose. Imana ishimwe. Iyaba hari itandukanirizo ry'abarundi n'abanyarwanda n'abatanzaniya n'abapfuye n'abagize gute n'abagize gute, iyaba hariho itandukanirizo biba bitugoye. Ntitwoshobora kuvuga twidegende wosanga turiko turabwira n'iwacu gusa, ariko noneho siko biri. Ngo Imana ni ya bose. Imana ni ya bose, abazungu n'abirabura. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo nta tandukaniro riri muri abo bantu. Ngo kuko Imana, amina, ngo kuko umwami umwe ari umwami wa bose. Yesu nahabwa icubahiro. Si umwami w'Abisirayeli gusa, si umwami w'Abarundi gusa, si umwami w'Abakongomani gusa, ariko ni umwami wa bose. Umwami wacu Yesu ni umwami wa bose. Haleluya. Rero bene data, tumenye ngo mu kanya gato kari imbere bene umwami baragiye kumenyekana ku isi yose. Abakiriye Kristo Yesu bose, abizeye Kristo Yesu bakihana bakava mu byaha, aho bari hose data agiye kubatororokanya. Haleluya. Nsubiremwo mbwira bene data, ijambo ry'Imana igeze rivuga ngo Yesu Kristo niwe kuri, niwe nzira, kandi niwe bugingo. Haleluya. Kuba ari mu isi yose, Kristo Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Rero dusenge Imana kugira ngo abataramumenye bamumenye. Tuvuge Yesu kugira ngo bataramwakira bamwakire, kuko niwe nzira. Ntawe ushika kwa data atamujanye. Ntawe ushika kwa data atamujanye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwami umwe ariwe mwami wa bose. Haleluya. Mwami wa bose, mwami w'abantu, Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero ngo kuri 13 ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Umuntu wese azomwizera azokizwa, ariko utamwizeye Bibiliya avuga ngo aramaze gutsindwa. Ngo kuko atizeye izina ry'Umwana w'Imana nzima, utamwizeye aramaze gutsindwa. Ariko ngo abamwizeye bose aho bari hose, baba ari Abahindi, baba ari Abirabura, baba ari Abazungu, baba ari Abaki, abamwizeye uyu Kristo bose, reka tuvuge isi yose ibyumve yuko Yesu Kristo ariwe mwami w'abami, kandi niwe mwami wa bose. Haleluya. Ku murongo w'14 ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera? Ntibishoboka. Uwo mwambaza gute utaramwizera? Ubwiza kubanza kumwizera kwanza, hanyuma none bo mwizera gute hoho atababwiye, atabababariye ibyiwe? Urumva ko ari urukwegane. Nibo kwizera bo batarumva. Rega umuntu yizera icyo yumvise. Hariho kumva mukabyakira mu mutima ukabyizera, ariko ngo batarabyumva none bo byizera gusa. Hanyuma kandi si uko urabyumva gusa, none wobyumva bikwiye kuri nde? Ninde yo bikubwira atawatumwe? Naho haho ninde yo bikubwira atawatumwe n'Imana kubivuga? Ariko Imana ishimwe, hariho abakozi b'Imana hirya no hino, hariho abakozi b'Imana Imana yahamagaye, yahagurukije muri ibi bihe by'iherezo. Imana ihagurutsa abana, ihagurutsa abatama, ihagurutsa abagore, ihagurutsa abakobwa, ihagurutsa abagabo. Imana yo mwijuru irahagurutsa mu mpande zine z'isi
imana iriko irakora ikintu kidasanzwe cyo kubusemerera kugira ngo abantu bamenye uwo kristo yesu. Haleluya. kandi imana ishimwe kuko abantu benshi bariko barakira yesu. kuba umurongo wa 15 ngo kandi bazosigurirwa ibyiwe bate batatumwe. ngo kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe. mwene data uri kurangurikira aho uri hose, imana y'ububasha igushoboze, imana y'ububasha ikugirire neza. niba warahamagawe kuvuga imana mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, ukovye kuko barakurindiriye, kuko amatwi menshi arakurindiriye kugira ngo uvuge nabo bumve. Haleluya. aho uri hose ukomeze kose, yesu niba yaguhamagaye kumuvugira, usemerere ntutinye. yesu kristo araje gutora umugeni wiwe, kandi abamwizeye bonyene nibo bazojana nawe. aba batamwizeye bibiliya yavuze ngo baramaze gutsindwa. ariko mwene data nturacerwa, kuko ijwi ry'imana n'uyu munsi rikivuga. ese ico mukumva ijwi ry'imana, ese ico mukihana ibyaha byawe, ese ico mukavuga uti nanje uyu munsi aho nagendereye mu byaha ndarambiwe, umutima wawe ukumva neza yuko uremerewe no kugendera mu mwijima. umutima wawe ukavuga uti uyu munsi mwami yesu wongirira imbabazi nanje. ngo umutima ni umuntu yizeresha bene data. Haleluya. umutima wawe wungura umutima wawe uvuga uti mwami yesu ndakugomba, aho uza gutora abandi nanje ntundengane. imana ishimwe kuko yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. yesu aracari ku ntebe y'ikigongwe. yesu aracakurindiriye, kandi ntiwiyumvire ngo hariho ibyo wakoze byinshi biremereye umwami yesu atoharira. oyaye, abo bose ubona bavuga yesu nabo bahariwe nk'ibyo nyine wakoze. erega nta gishasha kiriho, nta gishasha gihari. ibyo ukoze, ibyo ukora nibyo n'abandi bavuyemo barabiheba. ariko yesu kristo abagirira neza, abagirira imbabazi. nawe yesu aracakurindiriye. wa mwana we reka gutinya, yesu arakurindiriye. wa mugabo we yesu arakurindiriye, arakurindiriye. ntagomba yuko uzopfira mu byaha, kandi ntucerwe kuko umwanya wihuta cyane. ntucerwe ukiri kurumvira ijwi rikubarira kwihana, ni ukuvuga ko yesu kristo aragukunda, arakugomba kugira ngo uve mu byaha, wandikwe mu gitabo cy'abana b'imana, kandi uvuyemo n'umutima wawe wose. ntubivuge ku muntu. hariho abantu bazi kubesha bakabesha imana nkaho umenga imana ntibibona. umuntu akavuga agashinga intaye ku munwa, mugabo ku mutima ari uwundi. hariho umunsi bizosomwa, hariho umunsi bizosomwa bikagaragara, ibyawe bikamenyekana byose, mbega n'ibyo utari uzi wewe ubwawe bigasomwa bikagaragara. kristo yesu adufashe. haleluya. imana itugire neza, imana tutabare. mwene data uri kurankurikira aho uri hose, umviriza uyu ariko arakubarira. ni data ariko yingingira muri jewe kugira ngo wihane uve mu byaha byawe, ukurikire yesu, wakire yesu, wihane, wicuze ku bw'ibyaha ugenderamwo, ubihebe. hanyuma uce watura uvuge ko yesu kristo ari umwami. uca ugenda ubwire n'abandi ko yesu abohora. uca ugenda ubwire abandi uti ndashima imana yarambohoye. ushinga intahe, umunwa wawe uvuge yesu, wumve neza ko kristo aba muri wewe. haleluya. ibyo ni byo imana itugomba ko, kuko n'abandi baragomba kumva ingene kristo yesu akora. natangariye kumva hariho abandi bantu bagenda ukumva abwira abandi ngo ngwino ngo ujye mu isengero iwacu, ngo ngwino, nkaho umenga hamwe yoza mu isengero iwanyu aba yashitse mu gakiza. nikada, ntugakwegera umuntu ngo ngwino iwacu niho hari, ngo ngwino iwacu, kuko nabi iwanyu bunjiyeyo kandi ntibaragahinduka.
harageze ko tuvuga ubutumwa bw'ukuri ntidukwegera abantu mu idini ariko tubakwegera abantu muri Kristo Yesu. Haleluya. Dukwegera abantu muri Yesu kuko Kristo Yesu agira aze kandi n'umwami wa bose. Haleluya. Wazohagarara mu kirere inzamba y'akabanga niyavuga abamwakiriye bose bazomusanganira. Abamwakiriye bari mu ishengero iwanje, bari mu ishengero iwacu, bari mu ishengero iwanyu, bari mu ishengero ririya, abamwakiriye bose kuko niwe yahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ukabona uri mu ishengero batakubwira neza Yesu, nuhave bariko baragutakariza umwanya. Rondera abavuga Yesu by'ukuri, mufatanye nabo. Haleluya. Kuko iki atari igihe cyo kumira ku madini, ariko iki ni igihe cyo kumira kuri Kristo Yesu. Ukumva batakubarira Yesu Kristo yabambwe, ukumva kubarira ibindi bintu bitajanye n'ukwihana, mwene data hunga. Ukumva bakuha izindi nyigisho, ndakuburira mu izina rya Kristo. Rondera Imana bigishoboka, rondera Yesu bigikunda. Ubu haracyari agahengekezo, ariko mu mwanya uza kuza ntawuzi kuza kukumerera mwene data. Kuwama wumva ukaba wibaza ngo niko bizomera niko bizokwama. Oya, hariho umunsi uzovyuka mu gatondo ugasanga byahindutse. Nk'uko dusigaye tubibona muri iyi minsi, uravyuka ukasanga hasohotse itangazo ngo bimeze uku n'uku n'uku, wasubira ngo bimeze uku, ejo ntuzi uko bizaba bimeze. Niwihane mwene data. Haleluya. Wihane. Yesu ni umunyembabazi, arakurindiriye, arakugirira neza, yiteguye kuguha amahoro. Waragerageje ibindi byose biranga, wagerageje kurondera amahoro mu rumogi, wagerageje kurondera amahoro mu busambanyi, wagerageje kurondera amahoro mu miziki no mu bindi byose wibaza ko byo gutunganiriza umutima, ariko nta handi hariho. Inyuma ya Yesu nta handi. Ndakubwira Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Haleluya. Ubugingo bushitse buri mu Mana. Hindukira Yesu agutabare. Imana ishimwe. Mwene data, iyi minsi turimo ni minsi iteye ubwoba, ni minsi yo kwitondera cyane, ni minsi Imana iri kwirerekana abantu b'Imana by'ukuri n'abandi batari Imana. Biriko biragomba gutandukana, biriko birerekana. Mbere uzobibona aho uzobibonera ni hehe? No, abantu bakunda inyigisho zijanye n'ibyo bashaka mu mitima yabo. Wobwira umuntu kwihana, hariho umuntu aca kubarira ati nanjye nihanye, ariko amubwira uti mugabo heba inzoga, mugabo heba ibyo tabi, mugabo heba ibyo bintu, raba ngene wambara, ntiwambara nk'umuntu w'Imana, raba ngene ugenda urasegwiza abantu, raba ubwo buhedera wambara, raba ibiki, ambara neza wikwize nk'umuntu w'Imana. Oya da, adawe mumwemura abapayizane, mwebwe ntaco muzi, mwebwe akagenda hari ahantu bamwemerera kugenda yambaye ubuhuzu mbega novuga gute, hariya bamwemerera gutamba, bamwemerera gushima Imana, kuririmba yambaye uko nyene, akumva umenga niho hari amahoro. Umve nkubarire mwene data, yo garuka utaracerwa, ntuzusange wanditse mu gitabo c'abamaraya wari warihanye gusambana, ariko kubera izo mpuzu ugasanga ugenda urasambanya abantu utabizi. Garuka, hindukira, ntuzohaguza guta ibirake kuri pasiteri wawe ngo ntabyakwigishije. Imana izo kugira ngo François yabikubarize. Ndabizi uriko urabyumva cyangwa uzobyumva, cyangwa warabyumvise mugabo kameremere yawe kubera yuko utagomba kwihana no kumaramaza, ukumva umenga nibakureke bikurane. Naratangaye, umuntu aragomba gukurikira Imana, akagomba mbere akinjira akabatizwa, ariko atagomba guhera ubusambanyi, akagomba gukurikirana kuba umukristo no kongera kugendera mu busambanyi. Umuntu akagomba kuba umukristo ariko akongera akagendera mu rumogi. Mwami Yesu, urabyumva? Kandi akanezererwa neza no kuvuga Yesu, ariko ari mu rumogi, ari mu busambanyi, ari muri bya bindi byose uzi ijambo ry'Imana ryanga. None wumva ari biki? Nenda tuvuga ukuri bene data,
bakozi b'Imana mvuga ukuri semerera bwira abantu Yesu ntazoga guharureko mvuga ukuri babyumve kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo none ngo bazohinduka gute kandi atabababariye none wa mukozi w'Imana uko bideha ko wanka kubivuga ni kubera iki bivuge abantu bihane abantu bihane kuko nutabivuga ngo bihane Imana izobikubaza ugasanga abamama bagendeza amabere ku musozi kweri umuntu afise umugabo yiyubashe ugasanga ipfuzi irambuye wagira rabo ugasanga amaboko yose ku musozi mana we bene data Yesu adufashe Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe byose Imana ishimwe hari igihe rero umuntu yosha ngo none ngo nakoze ibyaha byinshi uhora ntiyombabarira Kristo Yesu yokubabarira ni rukundo turabye hariya mu gitabo cyo kuvayo igice cya 32 hariya ku murongo w'15 gushika ku murongo w'19 turabye hariya ahantu haratubwira ingene Mose cagihe yaravuye ku musozi Imana ihejeje kumuha amabanga azanye amabanga kuri bya bisate by'amabuye ngo yaraje ngo maze ngo ashitse ngo asanga Aroni nabo basiganye munsi y'umusozi ngo bacuze ikigirwamana mwiza hawo bariko baragisenga ngo acarashavura ngo bya bisate by'amabuye rero byari byanditse ko yamabwirizwa Imana yari heje kumuha bya bindi byose ngo kandi ngo n'amabuye Imana yari yizaniye yo nyene ngo kandi niyo nyene yari yiyandikishije ko tubisome hariya kuvayo gice ca 32 hariya ku murongo w'15 turabe ngo Mose abonye yashuri bacuze amena bya bisate maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise bya bisate byose mu minwe biriko yamabwirizwa 10 byanditswe ko impande zose imbere n'inyuma ibyo bisate byari byakozwe n'Imana kandi inyandiko zikorongoshowe kuri byo zari inyandiko z'Imana ngo maze Yosuwa rero yumvise urwamo rw'abantu bayogora abarira Mose ati hari urwamo rw'intambara mu mahema aramwishura ati ibyo numva si urwamo rw'abavuza akaruru ko kunesha kandi si ubwo abatakambishwa no kuneshwa ariko nubwo abavyina nuko bashitse hafi yaho bacumbitse abona yashuri n'abariko baratamba ishavu rya Mose riba ryinshi cane ata hasi ivyo bisate yari afise mu ntoke abimenera mu mucamo w'uwo musozi maze yakira iyo shuri bakoze arayiturira arayisya ayigira ifu ayimenera mu mazi ayanywesha abisirayeli maze abaza Aroni ati mbega aba bantu bakugize bate vyatumye ubazana ko icaha kingana gityo nagomba kuganira namwe aya majambo avuga ngo Mose yarashavuye yagiye ku musozi w'Imana Imana yamwiyeretse yabonanye n'Imana yamuhaye amabanga hanyuma yazanye agasanga abantu bariko basenga ibigirwamana byaramushotse cane ngo aca amena vya bintu yari afise aca ashavurira Mose Aroni ati mbe aba bantu bakugize gute niki baguhaye catumye ubemerera gukora ibintu nk'ibi dusomye hepfo turabona ingene Aroni yireguye haravuga ati aba bantu n'abantu babi cane nawe urabizi bangoye ariko ico ngomba kuvuga niki
mwene data, imana ni imana y'urukundo, imana ni imana y'inyembabazi. Mose naho yakoze iki kintu kibi cyane, iri shavu ryamutumye akora ibintu bibi birengeje, kumena ibintu imana yari imuhaye, ariko imana ishaka kumugirira imbabazi. Hariya ku murongo kuri kuvayo 34 naho turaba ingene havuga ngo Mose abazi ibindi bisate by'ibyagezwe. Uhoraho abarira Mose ati wibazire ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere. Aha, ivya mbere n'Uhoraho yari yabibaje. Ubu nahavuze ati nawe rero wibazire ibisa na bijya wabonye nari narakubaziye. Hanyuma ati nanje Imana ishimwe ngo nzokwandika kuri ibyo bisate amajambo yari kuri bimwe vya mbere wamena. Mwene data, hatubona urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana no kuyangana kw'Imana. Imana irakwihanganira nawe. Sindabizi ibyo wagambanije imbere y'Imana, sindabizi ibiki Imana ishaka kubona yuko wononye, wari ufise wononye, waranjanjwe ku bintu Imana yari yakubikije, ibintu Imana yari yaguhaye, waranjanjwe ku ngabire y'Imana wari warahawe. Ariko naho biruko Imana ivuga ati ntaco, haracari hayandi mahirwe, ngwino ugaruke, genda. Imana yabwiye Mose ati rero ubu nawe izanira ibindi bisate, mugabo ico bikoze ndakwandikira nka bimwe nari naranditse. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Turavye hariya ku murongo wa 5 ngo Uhoraho, ku murongo wa 4 ngo nuko Mose abazi ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, azinduka kare mu gitondo aduga uwo musozi Sinayi nk'uko Uhoraho yamubariye, atwaye bya bisate by'amabuye byose mu minwe. Uhoraho aramanuka aza ari muri ca gicu, ahagana nawe aho hantu yivuga izina kwa Uhoraho. Imana ishimwe. Uhoraho aca imbere ya Mose arivuga ati Nduhoraho, Nduhoraho, Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Haleluya. Ntebakura kanuzuye ubugwaneza bwinshi, mpora ndumwizigirwa. Imana ishimwe. Naya majambo nagomba kukubarira nshuti yanje. Nimba data wa twese yaramubabariye Mose akamugirira imbabazi, yakoze ikintu kimeze gutya cyo kumena ibisate biri kwa mabanga y'Imana, ariko ikamubwira ati ongera ugaruke, ntaco, ndakwandikira ibindi. N'Imana nawe uko biriko ku ruhande rwawe, Imana iragutegereje, Imana yo kwakira, Imana iragutegereje by'ukuri. Imana iragomba kukugirira neza, Imana iragomba kongera kugira ubucuti na wewe, kongera kunga ubucuti nk'ubwa mbere. Haleluya. Ibyagutsitaje ntabyo nzi, ibyakumenye umutima ntabyo nzi, bigatuma ukora nk'uko wakoze, bigatuma ukora nk'uko bidakwiriye imbere y'Imana. Ariko Imana ikubwiye ngo subira ugaruke, subira ugaruke, ikugirire neza. Subira ugaruke, iguhezagire. Subira ugaruke, ikwambike inkomezi. Subira ugaruke, iguhe izindi ngabire. Subira ugaruke, ikwambike, igusubirize hahandi muri vya bindi watakaje, yongere kugirire neza. Yivuze ati Nduhoraho. Haleluya. Ngo Nduhoraho, ngo nuzuye imbabazi. Amena. Ngo nuzuye imbabazi n'ubuntu, ngo ntebakura kanuzuye ubugwaneza bwinshi, ngo mpande umwizigirwa. Yesu akubera umwizigirwa. Niwe mugaruka ko n'umutima wawe wose. Yesu arakubera umwizigirwa. Yesu arakubera Imana. Ariko kimwe gusa, ugaruke. Haleluya. Umugaruke ko wese n'umutima wawe wose, maze nawe yo arakwakira. N'aya majambo bene data nkunda nagomba gusangira namwe, amajambo yo kubingingira ngo mugaruke kuri Kristo Yesu. Dusigaje igihe gitoya, dusigaje igihe gito cyane, kandi Kristo agiye gutora umugeni wiwe. Mu mwanya Yesu niyatugirira neza, turaza kuganira ku ijambo ryerekeye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Hariho ico data yambwiye, nico nagomba kuza kuganira namwe. Nuko rero Kristo Yesu abahezagire. Muri kumwe na Françoise Habonayo.
iyi shene tuvugira ko ni shene Habonayo, kandi Imana y'ububasha ibahezagire. Data ndagushimiye kuko umaye kuganira n'ubwoko bwawe, uhezagire bene data bankurikiye bose, ubaha umugisha, ubagirire neza mwami Yesu Kristo, wongere ubasubize bya bindi batakaza, wongere ubasubize ya myanya yabo batakaza, wongere ubasubize bya byiza wari warabahaye mwami. Data urumugira neza, urumugwa neza, ngo wuzuye ubuntu n'ikigongwe, umuntu wese akugomba kw'ivyo mwami ubimwuzuriza uzobukoze. Ndagushima kubikora gutyo, kandi ukora n'ibirenze bitugusabye, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana Data ibahezagire, amen.